Okay guys, ndizere ko mumeze neza. Ndibaza harimo abantu benshi banyumviriza baherereye ngaho muri muri Zambia Rusaka, reka mvuge ku caro Zambia Rusaka. Abarundi bariyo, abanyarwanda bariyo. Muraho mumeze neza. So okay, murabona iyi shop iyi shop nyene iyi mubona ngaha kuri screen ngaha. Iyi shop iragugwa kandi ira ahantu heza. Ira ahantu heza cyane, ahantu h'amateka, ahantu kwikaburimbi, ahantu ka market, ahantu hameze neza. Mugasi sindahavuga izina ahantu iri. Ubu yikeneye aca ndondera kuri WhatsApp. Ubu nyene kwizi nomero, izi nomero ziri ngaha. Andondera kuri WhatsApp kugira cina mubarira amahera meza ayitorako. Iragugwa. Upimira kurangahe? Upimira ku bihumbi ivyo cumye hage nyene uvuga ati ebana cumye cahe upimira ku bihumbi bibiri hage nyene cumye. Iyi shop nyene yo mubona. Iragugwa pani iyi ndimu yo wapi iyi ntigugu niyo mpereko kugura naje. Hama rero hari iyindi rero hebagurisha iyi ndayizi akabiga rero harimwo n'icumba cushobora kuraramwo. Ushobora kuraramwo n'igitanda kirimwo nyene indani nyene ahantu uca nyene hariya akireke pare ukaca wigamirayo. Icumba nyene hama hirya rero hariyo urupangu. Urumva rero murazi ino haharawe ibintu bita bamuyomba baje bakaza we naho bagukuruye ngaho uca wikubita hariya nyene mugabo uca wiyugarira ukaca wigamira nta kibazo baca barengana nta kibazo we gusa nyandikira kuri WhatsApp hama tuvugane ndakwereke ahantu iri tuvugane n'umutengo ishaka no kuvuga amahera ishaka birashika uri mu gihugu ushaka kuza nyene kugira ngo yewe okay birashika ukaba uri mu Burundi wifitiye umutayi ukeneye kuza gukorera muri iki gihugu ca Zambia ndondera nchako inomero za WhatsApp hengizi attention derangement ntirimwo ni ibintu biri seriye derangement ntirimwo unyandikire ari kintu tugomba tuvugane ivyunguka twagiye ndakwihere ishop imeze neza mu mezi 3 uzoza wabaye mu boss. Okay amisigaye mugira ibihe vyiza mu gitanda aka nakaji